Kaze mu kiganiro cacu ku ziko, ikiganiro c'ingo n'imiryango. Uno munsi tukaza kuyaga ku vyerekeye ukuntu abubakanye botorera inyishu ibibazo vyabo vyo mu muryango. Umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo mbere n'abana, ariko abo bantu umubano wabo kenshi na kenshi urangwa n'ivyiza, rimwe rimwe n'ibibi bigashobora kuza. Mbega mu gihe hari ingorane abo bantu bigenda gute? Mbega ko hashobora kuba ikintu batumvikanyeko, batora inyishu y'ivyo batumvikanyeko gute? Mbega ninde yobafasha gutorera inyishu ivyo bataba bumvikanyeko? Mbega niyihe nyifato yoranga abo bubakanye mu gihe bataratorera inyishu ibibazo vyabo? Inyishu y'ivyo bibazo vyose rero ni mu kiganiro cacu ku ziko. Twatumiye rero abatumire babiri, mwari musanzwe mubabona kenshi. Twatumiye umupfasoni Semirengo Renilde. Ndabaramukije. Amahoro neza. Ndanabahaye ikaze mu kiganiro cacu ku ziko. Ego murakoze Kaze kandi. Ego turanezerewe kubana namwe. Twatumiye kandi umushingantahe Theophile Ntakamurenga. Numwe nawe mu bahora bakunda kuza mu kiganiro cacu ku ziko. Ndabaramukije. Aramutse neza. Ndanabahaye ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Uno munsi rero twaramutse tuvuga mbega mu gihe hagize akabazo mu muryango w'abubakanye, nivyo twaramutse tuvuga. Mbega abubakanye birashika bakagira ingorane gabadamu Renilde? Ego cyane. Ego abubakanye barashobora kugira ibibazo. Hariho n'umugani baca mu Kirundi, untazibana zidakomana amahembe. Ariko iyo abantu bakundana baba bazi ko ibintu bizoguma bimeze neza. Niyo tubonye abantu bakundana bagendana ubona basa n'abantu ibintu byose bimeze neza. Ego ubundi kurabiraba n'amaso kandi n'ivyiyumviro umuntu yiyumvira n'ivyifuzo vyiwe aba yifuza ko bigenda neza. Ariko rero rimwe na rimwe harazamwo ingorane kuko muba muhuriye ku bintu vyinshi bishobora kuzana ingorane. Murashobora guhura n'ubukene mu muryango ugasanga birabagoye kubitunganya, canke ugasanga hariho ndetse n'abantu muba mutunze canke imiryango ugasanga harimo ibibazo mugenda musekanako. Rero ibizana ibibazo mu muryango birahari. Naho muba mukundana si ukuvuga ngo urwanko ngo urukundo ruca ruherana nuko habaye ibibazo, ahubwo ni ukumenya iyo ngorane yabaye ingene mukwiye kwitorera umuti. Namwe mu muryango hagati y'abantu babiri bakundana harashobora kuba utuntu batumvikanako? Neza cyane. Abantu bakundana nibo nyene bakwiye kugira utwo wabo badahurizako. Kuko gutata niki? Gutata no kugaragaza ico wewe wifuza muri wewe ko wundi yokora, hanyuma ntagikore. Ukashishikara kumubwira ngo gikore ntacumve, ugatebaho uduzijwe. Na mugenzi wawe nawe nuko agaca aduzijwe. Wewe wagaragaje ico ushaka ko bagukorera canke ico ushaka ko gikorwa, hanyuma iyo batagikoze rero ugaca uduzijwe. Ubundi nawe ukabura kabuye akantu kaba muri we, nawe agaca aduza irindi jwi, nuko matata akaba aratanguye. Biva rero kuvyo wewe uriko urabona, kuvyo uriko uratahura, kuvyo ushaka gushikako. Ivyo nivyo biza gukwega amatati. Ariko rero tuba tuzi ngo mbere yuko bubakana kuba baraganiriye ivyo umuntu akunda n'uwundi n'ivyo akunda, kandi ukaba yaranamubonye nagira ngo uba ushobora kwihanganira ivyo vyose canke unasanzwe unabizi. Iyo umusore akije kuresha aba afise intumbero imwe, amwemerere kwaza gusa. Ashaka wa mukobwa amuzire, ibisigaye bazobitunganya yashitse akimuresha. Donc hariho ivyo atamubwira. Abahinga ndetse baravuga ngo nihaba hariho igihe c'ibinyoma cyo kubeshana n'igihe ca fiançailles. Mu gihe cyo kureshanya abantu barahendana, umwe wese ntagaragaza uko asa, agerageza kwemeza mugenzi we yuko ari we mugabo akwiye, ari we mugore akwiye. Rero hariho ivyo banyegezanya mu gihe cyo kureshanya, biza guseruka rero bamaze kubana. Hanyuma kandi umuntu wese arafise intege nke muri we zidashoka ziboneka buno nyene, zizogenda ziraboneka buhoro buhoro. Hariho ikintu mu gifaransa bavuga ngo bakireshanya
ngo haba hariho ico bita kwemera umuntu kwemera umuntu ukamwideyaliza idealization nyene ubona ko niwe wa mbere ni icitegererezo. Hariho igihe mu ngo zose birabaho mukabana gushika igihe kanaka, hanyuma ivyo wari umwiteze ko ntubibone, utabibonye rero ugaca utangura umanuka utakimwideyaliza, baca bavyita desideyalization. Nivyo urumva igihe uri urafiyanse birumvikana ngo uhishe ingeso zawe kugira bagukunde, uri umuhungu cyangwa uri umukobwa ntushobora kwiyambura ngo wiyerekane ukuri, ariko ushobora no kumwereka kandi akabandanya gukunda. Urumva kenshi barabitinya, uratinya kandi muba mukundana kandi noneho nta n'ingorane muba muri apartment, ntaco muba musangiye, aba ari umunezero, muhura mutwenga, muhura mukumburanye, uba wifuza mbega n'igiki nokora kugira ngo uyu muntu ndamuronke, nawe wumva woza kumukorera ibyo adashaka, umutelefona kenshi, wifuza ko muhura kenshi, urumva kandi muhura nta ratio muba musangiye, nta manervare, nta ruwaye, umwe wese aba ari mu buzima azukwiwe, nuko ibibazo aba ari bikeyi, ababifana babisangiye. Ingorane ziba kubera haba hari ibintu musangiye gutorera inyishu kandi rimwe na rimwe ntimuvyumve kumwe. Kuko kandi ikindi nabonye n'uwo muntu mumaze kubana muba mwarezwe habiri, sivyo? Ko umukobwa aba yararezwe iwawe, siko umuhungu wawe yarezwe. Hariho n'udukonflikt usanga ari utuntu banal mwoshobora kwirengagiza, mugabo ugashaka ngo abikore nk'uko wakuye iwanyu mubikora, mugabo siko biteza kumera. Mwabwirizwa gufashanya mukaja hagati. Kenshi hagati haragora gushika, niho rero abantu usanga basekaniye. None rero utwo tuntu tutumvikanwa ko mu miryango mwasanze ari tuhe dukunda kwibonekeza dutuma abubakanye batumvikana? Ikintu nmaze kubona, urumva hariho dufate nk'umugabo yari umusore yataha bwije, siko? Yataha bwije, asaba abagenzi batemberana, afise ama activité we yahoramwo, kenshi usanga ashaka kubananya ubwo buzima, kandi hariho uwundi yinjiye mu buzima bwiwe amukeneye ko babana, amukeneye ko baganira, akeneye ko basangira. Rero ugasanga wa mugore ariko aramukenera, akumva ko hariho espace akeneye hagati n'umugabo wiwe, mugabo ugasanga kenshi umuhungu agashaka kuvuga ati je ndashaka kubandanya mba kwa kundi narimeze. Rero aho niho nkunda kubona hari ikibazo, n'ingo nyinshi urasanga umukobwa akubwira ngo urumva je sindamubona, ataha bwije, agira ukuntu ugasanga ako kantu barakunda kugapfa gose. Ariko n'abadamu barashobora gutaha bwije, ariko ego sinovuga ngo ntibataha bwije, nico n'umugabo arashaka kwipfa n'umugore. Akamubwira ati wewe uri umupfasoni mu rugo, ni uteza kuraba ibintu byose ko biri ku rutonde. Umugore nawe akavuga ati nane ndafise abagenzi twafatanya amaprogramme. Rero biragusaba ngo umwe wese amenye mbega ubu buzima ninjiyemwo bumeze busabiki, sivyo? Nico kibazo kenshi gikunda kuba, umugabo ntamenya ikintu yinjiyemo. Haraho uvuga ngo ndarongora kubera ndashikanye imyaka yo kurongora, ndarongora kubera ndaronsa akanoti, ndashobora kubona ko nkora mariage, cyangwa ukavuga uti uyu mukobwa kubera ibi nibi sinomuhusha reka nyarutse, mugabo atazi iki ama obligation ajemo. N'umukobwa akabaza ati ndaje yo umugabo ya majambo yamubwira gwaye majambo y'urukundo wa munezero akaba ari amurindiriyeko, hama gasanga rimwe yararindiriye sivyo yabonye, utugorana twajatu ingorane ziratanguye. Ikindi kintu utundi dukonflikt dukunda kwibonekeza n'utu kutamenyana ni kimwe mu bibazo bikomeye. Reka turabe umugabo, nari nabibabwiye, iyo agiye kuresha afise iyo porogaramu yo kuja kuresha.
iyo umugabo ngo akora ikintu kimwe mu mwanya umwe, ntakora ibintu bibiri mu mwanya umwe. Ahejeje kuresha rero yashitse ku ntumbero yiwe, ni ukuvuga ngo aca turuna paje, aca yinjira mu bindi bintu. Iyo yinjiye mu yindi gahunda rero, kenshi na kenshi iyo bataganiriye n'uwo bubakanye, aramurondera hahandi akahamubura. Ahamubuze rero bagaca batangura gutata. Rero ukwiye kumenya mbega umugabo akoze gute, mbega umugore akoze gute. Ni babiri batandukanye, bategerezwa kuba umwe. Rero umugabo akwiye kubanza akamenya umugore wiwe, umugore nawe akamenya umugabo ingene bateye. Ibyo rero bibonekera mu kiyago. Rero iyo ata kiyago kiriho, canke iyo ikiyago kiriho mugabo kikaba ari kiyago kibi, ayo n'amatati agoye no kuzotunganya. Rero icyo ni kigira kabiri, kutamenya mugenzi wawe no kutamenya ico mugenzi wawe ashaka. Icyo ni kibazo. Kutaganira canke kuganira ko mukaganira nabi, ico naco kibikindi. Ni vyinshi bapfa. Gutakaza ubwizigirwa. Gutakaza ubwizigirwa kuwo mubakanye. Ni ukuvuga ngo hariho ibintu mwasezeranye, hariho ibintu mwiyemeje gushikako, ukagenda ukwega amaguru ntubishikeko kandi mwarabisezeranye. Arimo bishikako muri kumwe. Hariho ivy'umugabo ajejwe mu rugo, iyo atakora ibyo ajejwe nk'umugabo, urumva aratsitaza mugenzi we. N'umugore arafise ibyo ajejwe mu rugo, iyo nawe atashitse ku byo ategerezwa gukora nk'umugore, kirashobora kandi kuba ikibazo. Rero hariho ni byinshi, hariho n'ibindi by'amabanga bikomeye, navyo biri intandaro, inyanduruko y'intambara. Amatati ateye ubwoba mu muryango. Yego. Ubukene mu kanya madamu yaravuze ati ubukene mu muryango, mbega bwo ntushobora gutuma abo bantu batacumvikana, tuvuge mu gihe babubakanye bimeze neza hanyuma bigahinduka. Ku bwanje sinemera yuko ubukene bwotuma abantu bashwana. Reka turabe, burya abantu babanyeho neza n'abakene. Ngabira abatunzi benshi nibo bafitaniye ingorane nyinshi. Urugo rutahamwe imodoka zingahe, rufise amafaranga, usanga barara bahagaze. Kandi abakene umwe ashobora ugaca usanga bo babanye neza. Ibyo naragiye ndabibona hatari hake. Aha abakene bamenya, bagira umwifato mwiza mu bukene bwabo, bakabana neza, mu gihe abafise ibintu batabanye neza. Ku bwanje iciyumviro canje nuko ubukene ahubwo gufata nabi ubutunzi. Gufata nabi ubutunzi musangiye, umwe arashobora kuvyidogera, akavuga ngo ariko tukenye kandi twari dufise ibintu. Aho rero birashoboka. Ni ukuvuga abantu s'abakene bafise ibintu mugabo babifata nabi bikabatera ubukene. Uko niko novyumva. Ikindi barashobora gupfa uburyo bwo kurera abana. Abana ni kibazo igihe abavyeyi bataganira uburyo barera abana, uburyo bashaka guha indero abana. Hatabaye ikiganiro ngo bashike ku c'umwana akwiye kuronka, abavyeyi kenshi barabipfa. Barashobora gupfa kandi abavyeyi babo. Nyoko bukwe basobukwe barashobora kuba nabo intandaro y'amatati mu muryango. Kenshi na kenshi nk'umugabo ashobora gushwana n'umugore wiwe, hama umukobwa akarira, n'akarero ntanze akarira ati agacahamagara mama je umugabo ndambiye sinkimukeneye. Mama agaca yatsa imodoka akirukanka ati pakira ivarizi yawe tugendure ko mugabo. Aho ni mu gisagara ariko. Aho ni mu gisagara. Ahantu biri nyene. Aho turiko turavuga aho nkiyo ni kaje wenzi yabereye aha mu Kinindo. Rero umugabo ayoberwa ivyo ari vyo abonye nabo ko ari waje gutekera amavarizi y'umukobwa we, kandi barawukanye birahera
ntibasubiye kubana gushika ubu. Ariko je mvuga ngo ico caha cakoze nde? Umuvyeyi. Mama mu muvyeyi, mama wo mukobwa. Abavyeyi bashobora abavyeyi baraba intambamyi gose. Ego abavyeyi barinjira mu ngo z'abana. Iyo uri kurinjira mu rugo rw'umwana n'amakosa akomeye cyane. Kuko igihe wamuhaye umuhungu ukagenda ku bana, ahubwo wari ukwiye kumusumira ahubwo kubaka, ukamubwira uti rabo nyene, ntugume ushaka kumugumiza kw'ibere, kuko uba wamusohoye. Hama hariho akandi kantu nagomba kuvuga nasanze gakunda guteranya abantu gose, kutamenyana. Yaraje kubivuga. Imero ni caractère na tempérament. Utayimenye. Kuko kenshi hari aho wewe wifuza ibintu umuntu adashobora, kuko ariko Imana yamuremye ufuza muri uyo muntu. Ariko igihe wabimenye ukamenya ngo tempérament yiwe, kuko hariho nk'abantu usanga bihuta cyane, siko mu byo bakora barihuta, uwundi nawe akikwega, niko ameze, niko yaremwe. Rero igihe udashaka kumenya ngo uyu muntu ntacyo nshobora kumuhindura, ahubwo ndamufasha muri kamere yiwe, tujane n'iyi mero yiwe, kuko Imana yamuremye, tujane, murashobora kubipfa. Ndaguha akarorero yanakavuze nk'abagabo, yakubwira ati n'abantu bashaka gukora ibintu bibiri rimwe, siba amaboko igihumbi. Rero umugore akacashaka ngo umugabo w'amaboko igihumbi, kandi siko aremwe, sivyo? Murashobora kubipfa. Nakubwiye ngo umuntu ugasanga muravuganye ikintu mukora, wewe ukavuga ati uyu mugabo wanje ni gifine, ntanyarutse ibintu, kumbe niko ameze. Ibintu byabanza kubikora, arinda kuvyiyumvirako, arinda kuraba ko atangorane baza guhurira mu nzira. Mugabo wewe ufise ya maraso ashushe, wewe muri za mero z'abantu banyaruka, mukaca mu bipfa. Ugasanga ugiye gukora ibintu, umugabo akaca, hari naho bipfa kenshi, hari aho bishobora gupfa, umugabo akaca gutuka, uhagiye gukora ibintu urawe uriko urahombya ibi n'ibi, kumbe ni kumeze. Rero birasaba abantu bagiye kubakana, ni ukuri bari bakwiye kwigishwa, bakabanza bakigishwa, umuntu wese akimenya, akamenya ingene Imana tempérament yiwe na caractère yiwe, akayimenya, uwundi akayimenya, ku buryo bashobora kwihanganana. Kandi ukamenya ko niyaba za ntege nke ziwe, ni naco gituma Imana yaguhaye uyu ngo wewe uri umufasha. Umugore yitwa umufasha, umugabo nawe yitwa umutwe. Rero ukamenya ngo ndamufasha muri za ntege nke ziwe. Kandi n'umugabo urumva ni umutwe, niwe yateza kumenya mbega umugore wanje intege nke afise n'izi, mbega nomufasha gute. Urumva ntuce wumva kumenga ibintu ntibishoboka, mufasha mugafashanya ku buryo mushobora gushika ahantu musigara mukora mwumvikana, mwamaze kumenya. Akantu gatonya, yego shigikira ibi bintu avuze. Hariho abantu bafise ico bita tempérament colérique, no kuvuga n'abantu iyo biyemeje ikintu bategerezwa byanka byakunda kugishikako. Rero iyo witambitse imbere iwe ngo umubuze kugishikako, ntaco bimubwiye, niyo yo gucako, niyo yo kumenagura, niyo yo kuvunagura, kugira ngo ashike kuri ca kintu. Iyo ubana n'umuntu nk'uye, yoba umugore nk'uko yoba umugabo, ubanye n'uwo muntu ntumumenye, muzokwama musekana. Tuwe uri umuflegmatique, irikwega, uri kumwe n'umukorerike, n'intambara. Ubundi nawe agira ati sinokwinjira mu byo ntasuzumye neza. Kuba mutamenyanye rero kubwanyu rero, kugira ngo ntihabe udukonflikt twinshi, ingorane hagati y'abo bantu, nuko bomenyana umwanya munini mbere yuko bubaka, nuko hogirita. Nukuri byanga babwire, ni ikintu nabonye kiri mu Barundi. Abarundi ntibakunda kwigishwa, ntibakunda kwiga. Ariko mu kintu nabonye ishure rikomeye kandi riteye ubwoba, ryica ibintu byose, sebe urugo. Gerageza wiyumvire urugo, nigo ruvamwo abatwara ibihugu, urugo nigo ruvamwo abakozi b'Imana, urugo nigo ruvamwo za mayibobo. Urugo rurimwo ibintu byose, mugabo akaba arico kintu badaha agaciro. Jewe numva umengo hari hakwiye kubaho n'ishure, umuntu wese arongorwa, n'urongora n'urongora acamwe akigishwa.
ni ukuri ndasenga Imana ngo iryo shure ribeho kandi abantu baryitabe intera n'intege abantu benshi kugira ugire mariage ukacana ubwari yo certificat wakuye abantu yes ukabanza ukamenya uwo muntu mugiye kubaka ega kenshi ntunamumenya nawe ga ntaba yiyizi nk'ibi uraza ko turiko turavuga ngo ni ibintu twavutse tuzi nivyo mwagiye murahura mu muryango si mu muryango barabyiza ahantu tukigishwa hariho abafise ubumenyi muri ivyo bintu bagashobora kubanza kugufasha bakagutegura ukamenya imero yawe ariko naho batigishwa uje mu ishure mu Burundi société burundaise donc shaka kuvuga baravuga yuko umukobwa mu kuja kurongorwa aganira na inasenge akaganira na nyina akaganira na bakuru biwe reka ndakubwire ntushobora kuganira n'umuntu atacazi nawe ega bajya bakuganiriza nta na kimwe bazi bakubwira vya bindi niko zubakwa urihangana uragira mugabo uyu munsi société ahigeze ntibacubakira kuri ivyo hariho internet hariho amarezo sociaux bigirako amafilimi biki nibyo bibigisha kandi bibigisha amakosa ariko byari bikwiye ko haba abantu bafise ibintu bazi by'ingirakamaro bigisha abantu kandi barahari abo bantu rero niyo wumva amaseminere y'ingo nukuri je mpora ntangara usanga bagiye no hagenda abagore gusa nabo ba jeune fille ntibazamwo benshi haraho bataza abo bagabo kandi abagabo nibo bakomeye Yvonne nagira nkubwire ko umutwe urabona umutwe udakomeye nta kintu kimwe cyokoreka donc aba bantu inyigisho duhabwa n'abasenge inyigisho duhabwa n'abadata wacu ku bahungu hoho ziranabaho mbega ubu nta kera abana bigishwa n'abasekuru abahungu bigishwa n'abasekuru generalement kenshi bigishwa n'abasekuru bagiye kuragira hanyuma akaca mucira imigani ivyo rero nta buragiro bukiriho nta basekuru bakibaho ntibake niyo muganira ivyo mwibarabara ibisanzwe nta gutegura abagiye kubaka bikibaho no mu bakobwa ntibikibaho nta bayinasenge bacigisha abasengezana ivyo byose byarakuweho ubu umwana rero aja kubaka urugo aja kwigerageza gupima niko twovyita jansa bivemwo nta bindi ashoboye nta bindi azi nta umubwira kwishuri ntavyo bigisha mu ishengero ni gake n'amashengero nk'ubu je aho nsengera barabikora sinzi namwebwe mu gatolika barafise inyigisho bigisha abageni kumburengeraniza igufi ngufi cyane n'ubusa urugo ni ishure ridahera naho bumaze imyaka 60 wubatse ubona bishasha kandi utaruzi rero nkuko mama Renilda avuze birakeneye ko habaho ishure basi bakagabanya ibibazo mukazojayo mufise ico muzi mukaja kugira izo experience zikurikira mu nyuma ariko mwagize départ fondation ufatira ariko narabonye bafise umukazana none woba utigeze uvugana n'umuhungu mu utwo tunyigisha ko mbona n'abandi uziba hano hari ni bya bindi nyene hari no kugora bigora kubwira iwawe urumva rero muri kamere y'abarundi burya turafise kamere zitarizo nitwame twishigikira imisi yose ndashobora kubibwira umwana wundi ariko wanje sindabimubwira wibaza mu kirundi niko ivy'ikirundi bikoze arashaka kuzo kubona ngaha uri uramubwira ngaha akabyumviriza niko bimeze kuko hari ivyo twise tabu ari bizira utovuga yamara kubihora kwawe ukaba ariko kwica urugo rw'umwana wawe twari dukwiye kuba tubivuga mugabo imico yacu nayo itabitwemerera biragoye abarundi binjiye muri ibi bintu byo gushaka kuvuga kandi byaratunaniye igihe sida itanguriye kijya gihe batanguye kuvuga ngo bimuvyigisha abana banyu ariko gushika ubu ntavyo twigisha abana bacu kandi murabona igihe kiyaciye ca sida ni kirekire
ariko n'ubu abavyeyi vyerekeye ukuntu abubakanye botorera inyishu ibibazo vyabo. Igice ca mbere kirangiriye ngaha, mukazokurikirana igice kigira kabiri aho tuzoganira ukuntu ivyo bibazo vyokwemurwa, n'ukuntu abo babiri bo kwifata mu gihe hari utubazo tumwe tumwe twaje mu muryango. Nino ngaho rero dusozera ikiganiro cacu. Turashimiye abadukurikiye, turashimiye abadufashije gutunganya kino kiganiro, turashimiye abadufashije gutunganya kino kiganiro. Namwe bakunzi ba televiziyo Burundi, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo yanyu. Murakoze.